wese ari neze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kumera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'intangirakamaro turongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu Umunyenazareti. Tunezerejwe no kongera kugaruka muri studio kugira ngo dutunganye ikiganiro gikomeza niya ntahe ya mwene data Hakizimana Fabrice. Muramaze kuronka ibice bibiri, twaramenye ko benshi bagumye bishuza igice kigira gatatu, muradutunga twari tumaze iminsi dufatiriwe, si impamvu zatuvuye ko kandi tubona kubasengera kuko tuba duhura n'utuntu tutari tumwe, egome tuba dukeneye amasengesho. Nuko twizigira nyine ko mudutahura ibyo tubabwiye, ntitwokwanka kubakorera mu gihe tuba dufise uburyo, ariko nko muri weekend murabizi ko abantu benshi baba bafite ibikorwa by'Imana ku rusengero bivanye niba bakorera ibikorwa by'Imana cyangwa ibikorwa baba bakora. Ni ntahe rero tugiye gukomeza ku bataronse ibice bibiri vya mbere, barashobora kutwandikira cyangwa bakandikira Fabrice ku basanzwe bafite nka inimero yiwe akabaha ibice bibiri vya mbere. N'ubu turashashishikara aracatubwira ingene yabanye n'Imana mu buto bwiwe kugeza kuri uyu munsi. Ni ntahe izogirira akamaro cane cane ugwaruka canke abavyeyi ugwaruka, ariko ni ntahe muri rusange ivuga uko umuntu wa Kristo akwiye kumera. Turongeye rero kubararika muhezagirwe n'ino ntahe. Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi n'umugisha mwene data Fabrice Hakizimana yayidushikirije. Iryo joro nyene rero mpanze ko guca nandika ikete ririmo ego yo kuvyemera ku munsi ugira 9, umva naye kuryandika ku munsi ugira 10. Haleluya. Iryo joro nyene niwo munsi wa mugabo yashagaruka, mwe nawe nacagiye agarutse, yaje mu buryo atahora azamwo. Aho nari mu windwi kandi sinabwo nabatizwe. Yaje ashabuye cane, yaje ateye ubwoba bwinshi, mbona afise inkota yera drere ipima hafi metero 2 ndende, ikarije imbere n'inyuma, yera ikibibatsi. Mbona iyo nkota aje rero aje nk'uje kuyinjumita, mbona muri izo nzozi nguye nubamye kubwo kumutinya. Hanyuma njambona rero ndikunda tetemera mfise ubwoba bwinshi, ngize ngo nkure akajisho gato ngo ndawe ngaho ni inkota impande y'inzosi, agomba azibure nyene bihere biheze. Ngaca subira nkubama, nza ndumva arambariye ngo ngomba ndagukerere nguca izosi, ngomba nguca izosi wewe. Njubamye nyene n'ubwoba bwinshi nyene ndegedwa, nkabona nyene ndiko ndavuga mama iki. Numva mbajije ngo ninde yakubariye ngo wirohe, yakoresheje iryo rivuga wirohe mu munuko wa copinage. Ninde yakubariye ngo wirohe mu munuko wa copinage? Hari ukuntu none naravuse bigoranye n'iyindi ntahe. Uzi icatumye nkuzigama, uzi icatumye nkukura muri mama wawe bigenze kuriya, uzi icatumye nkurinda ntufire mu nda
n'ibintu abarozi bari baragize nta kuzigama. Ibi nivyo unyishuye. Aca ambwira ijambo rikomeye riteye ubwoba, ambarira ngo wewe aho uko nokubona uri umunyabyaha mw'isi, nokubona uri kiziga, uri mw'isandugu, uri mu kaburi baguhamye hariko n'umusaraba. Aho uko ndakubona wewe uri umunyabyaha, nokubona uri kiziga baguhamye, nico numva conduhura umutima. Aho uko ndakubona uri umunyabyaha wewe, kandi burya na wewe uri kurantegeza naho atabikubariye, kukubona uri umunyabyaha biramutuntuza. Ijambo ry'Imana mw'itabo ryambuye ngo uhoraho bimutera intuntu. Wewe ivyo vyaha urimwo vyakunaniye kuvamwo, menya ko Imana ituntuye ku bwawe. Ndagusengeye mw'izina rya Yesu. Ni ivy'ukuri n'ibintu bikomeye, kuko umubiri ufise inguvu nyinshi cane, ufise force nini cane. Bisaba ko Yesu akugwanira ukuzura umwuka w'Imana kugira ngo bineshe. Ariko kandi ni ngombwa ko binesha, kuko utabinesheje ntuzoja mw'ijuru. Kandi izi ngo ziriko zisambuka si ubunyene zisambutse, si ubunyene zononekaye, zapfuye mu buto. Rero ugomba ko urugo rwawe ruzoba rwiza, utunganya ubuzima bwawe n'umubiri wawe, ukawutunganya ubu, ukazoja kuja mu rugo uri umuntu mwiza. Haleluya. Ingo zubatswe n'abantu beza ziba nziza. Ingo zubatswe n'abantu bamaze kuba nabi, bamaze kononekara, ziba mbi. Ziba mbi cane. Nuko rero bimaze kugenda uko ambara iryo jambo, acambara ngo kandi sindagusiga, ngomba ndakwice. Naje kukwica, kandi koko kweri yari unyica. Namye ntungwa n'ijambo ry'imbabazi. Mw'abantu b'Imana, uri mu ntege nke zemere, aturuko. Ntutinye, ntawe Yesu atokura umuntu. Ntutinye kubw'inkomezi z'ivyaha ziri muri wewe. Harimo nabo kaza karabaye muza mwarabiguyemo, nta kundi mwihangane. Ariko gezaho nyene wewe wazaho waraguye mu vyaha vya kahise, gezaho nyene ribiryo nyene ugeze hajya, kuko uko kaba kenshi niko wononekara. Wewe wasambanye rimwe, gezaho nyene utangura ubuzima bushasha bw'impwemu, kuko kakaba kenshi utera wononekara. Imana idufashe cane. Utera wononekara, kuko uko usambana cane niko wononekara, niko umuja w'ubusambanyi. Hazogira igihe ubumaraya, hazogira igihe wononekara n'umugabo wawe atazokubumba. Wewe wa muhungu we, hazogira igihe n'umudamu wawe atazokubumba. Kandi mu Mana ho ubikuremwo, hari ibintu Imana ikoresha abantu batigeze bihumanya. Romeido, haleluya. Hari ibintu Imana ikoresha abantu batigeze bihumanya. Omomo, ndakwipfuje kudaba. Wewe wahumanya, tugezaho. Gezaho nyene, mutanguriraho nyene, ntibirenga, kuko bikarengaho uzoba nabi kandi uzokoreshwa ibintu bike mu Mana. Uzobura intahe wewe mu budamu bwawe, wewe ntacu uzoronka ubwira abana bawe, kuko bose bazoba babizi. Kandi nabo barakubwira naho winyegeje. Umugabo wawe ntuzotweruka gushinga intahe ngo uhenda abana kumva. Nuzokwihenda, kuko azoba azi ko yagusanze, azoba azi ko yagutoye waramaze kuba ikintu c'icahe. Ntacu uzovuga wewe. Sawa, gezaho ndasubiyemo, gezaho
utanga umubiri kuko mu vyaha bihanze abantu cane ni ivyaha vy'ubusambanyi, copinage, kwisambanya, gusomana, kurorera filme, pornography, n'ivyo vy'amakopinage bivyura ivyo vyipfuzo vy'ubusambanyi umuntu akaca aravyo yobiheza kabura akaja muri ivyo. Imana idufashe cane. Rero iryo joro namye ntungwa n'imbabazi nungira mbona ndiko nsaba imbabazi mu nzozi. None wonyemererere rimwe nkihana. Yesu ashimwe. Numva ambwiye ngo ndakwemereye ntuzosubire. Haleluya. Ndashima Imana. Ndiho nidegembya kugeza n'ubu Yesu yarambabariye. Haleluya. Kandi na wewe wo kwihana yo kubabarira. Ibya mbere bikibagiranwa mugatangura n'ubugingo bushasha. Yesu ashimwe. Hanyuma rero nikanguye bwaca ari wa Mungu sinasubiye gusinzira kuko navuga ati ngasinzira wa mugabo acagaruka narumva ko atagiye. Narumva ko atagiye kandi iryo joro nyene yaciye ambwira ngo uce wiga igice ubatizo. Iryo joro nyene narumva ko atagiye ari hari. Sinasubiye gutora agatiro ngasubira gusinzira gusa acagaruka ubuha acanyica kubera ntari hano. Nane dufashe. Sije nabonye burakeye rero nja niruka ku rusengero. Umukozi w'Imana yari yaje muri iryo kanisa. Ivyo nyene uko nyene Yesu yabimbariye niko yavyigishije. Kuko yaciye avuga ngo Imana ngo yantumye ngo urugwaruka ngo muri iri shengero ngo igomba ngo kurukoresha ngo mu bihe bizoza. Bari kwikibabaje ngo yambwiye ngo benshi muri bo bariko biroha mu minuko ya copinage, bariko biroha mu busambanyi, caresse, filme, pornography. Ico kintu kirababaje Uhoraho kiramutunuje. Ntugatuntuze Uhoraho. Rero umutima wase kuncamwo kuko narumva ko atawundi ariko aravuga. Urumva waraye muri ivyo navuga nta wundi uwo ni jewe. Hanyuma rero ntandatura neza. Kandi navuga ati sishobora gusubira muhira ntamusezeye. Sishobora gusubira muhira ntamusezeye. Kuko tugikundana twari twarahanye imitima. Turavuga ati umutima wanje ndawuguhaye nawe unaje wanje ndawuguhaye. Muyandi majambo turakavye nta hantu utari gwanje abatanu utari gwiwe. Umutima wanje umva nawe umuhaye. Nawe wiwe yari yampaye nawe ndakumaranye iyo minsi 9 rero. Bane dufashe. Ati rero sishobora gutaha. Norinda naho wa mugabo uhonda musanga mu cumba ariho yicaye. Bash acagira kwa njumita. Sinshobora gutaha ntamusezeye. Navuye ku rusengero binjiye amiga ya kabiri kuko nanjuma nari nabatizwe ndangurura kumusezera. Imana icirafasha ncanda musangaho ncanda musezera. Rero abantu bateba guca urubanza. Mu manza tubona zigorana n'abantu bari muri copinage. Ariyumvira kurekura kibuka ko yahora mugurira amayinite amamega akumva umenga wapi. Ariko ni ngombure kure timba. Timbira ko nuko nyene mwijuru nuko bigenda. Heba. Njanda musezera. Hanyuma rero nta kindi cari gisigaye cyari ko asubiza umutima wanje namuhaye. Hanyuma nanje nkamusubiza umutima wiwe nawe agatungo wiwe data wanje umuntu wese ni utwiwe. Twumworo twomwegera niko abarundi bavuze. Hari umugani w'ikirundi. Umutima wanje rero aca nansubiza awunsubije. Duhejeje ubwo nyene tugisezerana naciye sengesho ndavuga ngo Yesu umunyenazareti, uyu mutima uyu mukobwa yaramaranye iminsi 9 nawe umuhaye rotakando sikaido meiro vote saki romero de sekaido rora tototo vonde sakairo. Haleluya. Guhera uyu munsi nyene Yesu mukiza uyu mutima nyene
ndawuguhaye. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Guhera uyu munsi nyene. Amen, amen, amen. Oh, no de Jésus. Guhera uyu munsi mwami wanje, umutima wanje ndawuguhaye. N'ubu rero ni wawufise. Haleluya. 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 Umutima wanje romomo katika jina la Yesu. Choma mutima wawe. Haleluya. Mutima wawe. Oh. Icompa ucumva ibi bintu. Umutima wawe ukawuha Yesu kabisa. Bati akira. Mbeho warantwaye umutima Yesu. Oh mana. Wa mukobwa kugira inama. Ujya mutima wawe ujya muhungu umwake. Rome. Umwake ushire Yesu. Uzobona ibyiza bitangaje. Uzobona icubahiro. Uzobona kugira neza. Uzobona umunezero. Uzoronka mpemu yera. Uzoronka ubuzima bunesheje ni wawuha Yesu. Uzoronka urugo rwiza. Uzoronka akazi keza. Uzoronka icubahiro co mu bana no muri sosiyete. Uzoronka icubahiro baye. Uzoronka icubahiro ku kazi. Uzoronka icubahiro imbere y'umufasha wawe. Ni wawutora uwo mutima. Haleluya. Ukawuha Imana. Ndagusengeye ngo umutima wawe Yesu awutware. Haleluya. Haleluya. Yesu awiganzire rwose. Amena. Haleluya. Ego keza. Uwo munsi ubwo nyene ngisenze iryo sengesho, mvuga ngo umutima wanje mwami wanje Yesu ndawuguhaye. Mbega yemwe mbivuge gute? Numvise amahoro. Haleluya. Ababohotse nkanje baca bavyumva. Remo onetaka. Haleluya. Haleluya. Ababohotse nkanje nkiriko ndavuga kanyamuneza kaca kabasya kweli. Bariko barumva ibintu biduga mu buryo bw'imhemu. Bariko barumva ibintu bidudubiza mu buryo bw'imhemu. Iyo bibutse kuntu babohotse. Muririmbyi yaririmbye ngo Yesu ndaci ukumusi mwiza nakwe mereyeko kwari wewe mana yanje nivyo nezererwa cane. Haleluya. Uwo munsi nyene nkiheza gusenga iryo sengesho, numvise amahoro ataha mu mutima wanje. Numva bya bintu byose byo gutinya umuriro biragarutse. Numva bya bintu byo kwipfuza ijuru biragarutse. Numva bya bintu by'akanyota ko gusenga biragarutse. Numva bya bintu byo gukunda gusoma ibihe biragarutse. Numva urukundo rwo gukunda Imana. Numva urukundo rwo gukunda Yesu ruransabije. Numva umenga ngoma nogenda ndavuga Yesu. Ukamenya nogenda bari yangiriye neza. Yangiriye neza. Yamaye amahoro. Yangiriye neza. Yo mana. Numva indirimbo zidahera. Ewe wa muntu utarabohoka barahomba. Ewe wa muhungu utarabohoka barahomba. Ewe wa mukobwa turakujyanye ibintu. Oh, mu izina rya Yesu. Kizwa. Amena. Umunezero w'agakiza nta naho bisa bisana n'ibihimba by'ubusambanyi. Igituma ucumva santima z'urukundo ni kubera utarajya ku rukundo rwa Yesu ngo ururye. Hari umuririmbyi iby'imhemu byaryohe
turavuga ngo mpa amakuru y'ibya Yesu. Ariko vuga ngo ubindumishe rwose, numva ngomba kubigenda bigotomere ndavyiherezemo. Haleluya, haleluya. Ndagusengeye wewe. Harimo n'abantu rero bifuza kubivamwo bakabura inkomezi. Enda ucumvise ibi bintu, ufata ingingo, ufata urubanza, tuhereye umunsi. Haleluya. Ngomba afata ubugingo bw'impembo, ngomba ntangure kuba mu buzima bw'impembo, ngomba ngira umukunzi mwiza rutaba mw'isi yitwa Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Uzoronka abagenzi bashasha bavuye mu biganza vy'Imana. Uzoronka abagenzi b'impembo, uzoronka abagenzi b'abakizwa, uzoronka abakobwa buzuye mpemuyera wa mukobwa, uzoronka abahungu buzuye mpemuyera. Uzoba mu buzima bwiza. Haleluya. Uve muri iryo shayo ry'ibyaha, kuko uzoharipfiramwo. Benshi banaripfiriyemwo. Ndakwipfurije Imana iguha inkomezi zo kubohoka. Ivy'imwemu turabikumaranye, mana, turabikumaranye. Rabuhebe uze dukizwe, dukarihe tudohe, hama tube ibikoresho vy'Imana mw'izina rya Yesu. Haleluya. Uwo munsi rero natashe nezerewe, ntahameze neza, ntahandirimba, ntahamvuga ati we Yesu garuka. Kare natinya kwinjira mu cumba ngo sindamusangeyo, mpava nsanga ari akiri. Kuva uwo munsi uca ntangura gusenga ati ubu rero Yesu garuka. Garuka ndagusange, ubu rero tuyage nk'inshuti, kuko ubu numva ntagutinya, ubu numva unyuzuye. Haleluya. Nja nkizwa uko, nja ndiga igice, nja ndabatizwa. Maze kubatizwa sinovuga iyo vyaciye. Jewe nize igice ku rusengero rwose ndi umwe. Sinzi impamvu nize igice ndi umwe jewe ku rusengero kugeza mbatizwe. Nta kintu na kimwe cerekeye igwaruka ntabajije. Kurumva nari umwe, nta soni ntaki. Hanyuma maze kubatizwa, ngiye kurangiza. Maze kubatizwa nabatijwe jewe narihanye ivyaha vyose. Ibyaha vyose nzi nanavyihanye pe. Kuko jewe hari umuntu umwe yari yarambariye ati ukazobona utabatirijwe muri mpemu yero uri mu mazi uzoba batijwanye ibyaha. Rero narihanye mvuga ati jewe ntezwa kubatizwa muri mpemu yera ndi mu mazi. Jeho mbere rero nta bintu vyo gufyina nari nizeye ijambo, ko nari narasomye ijambo riva mu nyigane. Ndavuga ati jewe ntezwa kwigana Yesu. Yesu igihe abatizwa inuma yaraje, na jewe inuma itezwa kumanuka ndi mu mazi ndayibone. Kugeza wa muntu yambwira nawe nyira azobibona ko jewe vraiment nari nihanya kabisa. Hanyuma rero ngeze mu mazi barambatije, ndamanza ndateba kuvayo, nditega ya numa kwiza ndabura. Rorera kwiza wapi, rindira kwiza wapi. Navuye mu mazi imitsi yaranze kubera ko iyo numa itaje. Nari mfise isengesho mbwira Yesu ati mbwira ikintu wampoye catumye inuma itaza, ukimbarire ikintu je ntihanye catumye inuma itaza. Ngwingwe ko kabisa n'abantu babibone ko jewe ndumukizwa. Mpemu yera rero ni hatari, bisaba kumanza ukamumenya uwari we nico agushitsemo yo kumarira. Jewe nta kindi narinzi, kandi izo nyigisho nta naho nari nazumve, kwari kugira ngo waze abantu babibone ko yaje, banyemere kabisa ko abatijwe umukizwa. Ntiyaje rero, ko ibya mpemu ya rero vyaje bifudika. Maze kubatizwa wa mugabo yaragarutse, ndamukunda. Agarutse ngo mavuga ibintu bikomeye. Agarutse arambwira atumviriza, nje kukubwira ivyaha bitatu n'ibihano bitatu bijana. Mu Gifaransa bavuga ngo correspo. Icaha ca mbere ni igihano, icaha ca kabiri ni igihano, icaha ca gatatu ni igihano. Ngomba ndaguha ivyaha bitatu, niwabikora
uzowisemo igihano bijana. Sawa, aho nari umwadoresa ashushe, nari mfise imigabo yo gukizwa muga nari umwadoresa, niga mu 8, hari 2015. Hanyuma ivyo vyaha navyo vyari ibi, arambarira ngo Fabrice ukazosubira ukihenda ugasubira mu munuko wa copinage. Rero sintinya n'umunuko, hana kubembereza, nta bintu vyo kuvuga ngo urumva ngo mu bisanzwe kirazira, icera kirera, ikitera nticera. Nimba hari abakwigishije ibintu basomye mu bitabo ngo umuntu ngategeza gukunda, ngo utakunze ngo haza roturudad, ibyo nivyo mu bitabo. Tegeza nkubwira ibiri vyo nabwiwe na Yesu. Nuba abantu bagivise bakenga urumva ngo ntibishoboka ngo copinage kijwe ntibaho. Tegeza rero nkubwira ivyo Yesu yambariye, ibyavuzwe na Yesu. Ambara ngo ukazo kwihenda ugasubira mu munuko wa copinage, nzokwica. Kandi urupfu yavuga si urupfu rwo mu mubiri mu ntahure, oya, si urupfu rwo mu mubiri plutôt si urupfu rwo mu mpemu. Urupfu yavuga si urupfu rwo mu mpemu bijya ngo urumva ngo bagusagamuye ngo mwishengero, no, rwari urupfu rw'umubiri. Nzokwica baguhambe. Wewe nzishobora kwemera ko no kubona uri muri copinage, kuko humva bwa mbere ko yari yambwiye ati yotuma mbona ndi mumva, n'ubundi nzokwica. Rero ukazohitamo copinage, nzokwica, ntuzoyimbanamo. Ico cari ca mbere. Ikigira kabiri, arambarira ngo kuvuvuka warasambanye nteka, ngo sawa ukazokwihenda. Yarakaze, ukazokwihenda ugasambana ugapima rimwe gusa, wewe igihano bizojana sinzokwica, ariko witegure, yakivuze uko, kuzotwara buramatare w'imaraya. Uzokubera umugore azoba ari maraya ya mbere mu ntara, kuko buramatare murazi ko guverineri arongoye intara, azoba ari maraya ya mbere muri province. Iyo nizo kubera umudamu, nizo kubera umufasha. Nico gihano wewe nzoguka zosambana rimwe gusa. Kubera atari mwe mwabibwiwe, birashoboka ntimubihambye, ariko nk'uwabibwiwe ndabizi uburemere byari bifise, uko namubona ariko abimbarira. Nzoguhabura amatayengo, iyo maraya nzoyitera kwihana. Namye mvuga nti nk'ubuhoho amaprovince bayakombinye, nk'ubu Makamba izoba agizwe na Makamba na Rumonge na Bururi na Rutana, umva yoca imara ya mbere muri izo ntara yemwe n'Ubugesera. Nzoyitera kwihana, intahe yayo izokwira isi yose, bavuga ngo hari imara yayihanye mu gihugu c'u Burundi, yihanye ati iyo mara yabidatevye ni wewe uzoshitwara, kandi uyitwaye bizokongera intahe yawe. Iyo mariage yawe bizokongera ikwira isi yose, ati ya mara iheruka kwihana yarose umugabo, ya mara iheruka kwihana yarose umugabo, ya mara iheruka kwihana yarose umugabo. Fabrice Hakizimana yakuze ari umukizwa, yakuriye muri Sunday no muri Ankadrema. Wa muhungu yakurira mu Ankadrema yahoze avuga ubutumwa, niwe yatwaye ya maraya. Ati uzorinda upfa ubonye abajene bakijijwe uca mw'ishamba kubwo kumaramara no guteterwa. Atumvira ikintu yambariye giteye ubwoba cane, acambarira ngo kandi iyo mara ishitse mu nzu, ishitse mu rugo,
izosha isubirigwe. Ni igihano, urumva ni igihano nyene, ni igihano uza nguhaye, izosha isubirigwe, isubire mu vyaha vyayo nk'uko yahora. Izokunywa amaraso, uzosigara ku magufa, uzosigara wakonkorotse, uzobaho uri umunyamiruho, uzobaho uri umunyamibabaro, kandi naho uzosenga ngo ife ntizopfa. Rero hari abantu bubaka ingo badasenze, abasore bakubaka ingo badasenze, akabona atwaye umugore w'igufa akabona atwaye umugore w'igituriko ari batasenze, akaca atangura gusenga ngo notuma mfakara, ngo Mana nukuri ngo basi ngo tumumwica basi ngo umuwundi umukura wewe jahariya umukura kutasenze, mwemerewe nyene baja uzogumunaho ndakubwije ukuri ajahe agumaho ukanasenga ngo uzubana Imana nanyumye ngo uzubana ngo arapfuye ngo ndoca senga ko ngo hatwara ngo umugore mwiza nuwo ndagutangaje no muzosazana. Emera ubu umuntu umunyamibabaro, none kutasenze, none tugire emeza wa mukobwa ukabona ntusenze bwatwagwa n'umugabo guha amakofe n'ingumu, no reka kuboteza imbere y'Imana ngo Mana ntabara, ngo Mana ngo nukuri ngo raba basi irabiki kutasenze. Emeza wewe kuba kuzutizigamye ugakora udasenga ugakora busambana uko ngomvye wewe nyene, wewe amabere yawe batobora uko bashatse, ngo urindiye ngo umugabo akijijwe, uzoronka igihe c'igiparuparu kizokomeka amakofe. None tugirene kutakijijwe, Mani dufashe cyane. Ati rero iyo mara izosha isubira pagane, uzorinda upfura ikimaramare uri umunyamiruho. Ico cari igihano higira kabiri. Caka kigira gatatu, acambarira ngo zana ivyo biganza vyawe mu nzozi ndabizana, atumviriza ivyo biganza vyawe urabibona ntego, atubona bisa gutati bisa neza vrema, atumviriza ukazohirahira ukihenda uhereye umbi kubariri, ukabiramvura ukabikoza kwibere ry'umwigeme, nzobihimbagura. Yemwe namye mvuga ati Yesu nawe nyene hari abantu akarira nteje ko yankariye, urumva ariko byangiriye ikimazi. Nzobihimbagura byose, nzoguca yavuze ngo nzobihimbagura, uzorinda upfa n'ivyo kurya bagutamika, kurumva utagira amaboko nawe ujya gute, utagira ibiganza. Nzobihimbagura ubeho utagira amaboko, ufise amaboko bikinini, n'indya uzorinda upfa bagutamika, kubwicafu uzobukoze rimwe gusa, kuko ibiganza vyawe aho uko nobibona biriko bikorakora amabere yabigemeye, no kubona atabiriko. Mani dufashe, nobibona atabiriko sawa. Shavuga acarambarira ati rero sawa, wewe rero uzohitamwo, uzokwitiramwo wewe ije uzobona kibereye. Ariko acarambwira akantu kanyoheye, acambwe ngo ariko ni wavyirinda nzogukoresha. Chimbonera muriwe ivyo ngomba kunyeza no kunyiza, anyirura mbabaye anyiza amagorwa, mukorera amaganya yanje yose, n'umwige
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda